Reka nongere kubaramutsa abakunzi ba Horikana TV aho muherereye hose kubari mu gihugu cacu c'u Burundi ndabahaye mwaramutse ndetse n'abari kure yacu ndabahaye mwiriwe nuko muca mwumva yuko umwe wese ahaherereye ni mwiriwe canke mwaramutse ni Gisirene Haziyo ndi kumwe n'umutumire reka ndamwakire abibwire murakoze cyane Gisirene nitwa Ange Muhorakeye nkaba ndi umuvuga butumwa nkaba nkunda Yesu kandi nongeye kubashimira ko mwantumiye natwe turabashimiye cyane kuntu mwatwemereye kuza hano muri Horikana TV kugira ngo kumbure muzane agaseke kuko ndazi ko agaseke kweri mu gafisi nuko reka nibutse abakunzi bacu gukora subscribe kugira commentaire na cyane ku kiganiro tugiye gukora ndazi ko muraza kuryoherwa kubazokiraba turashaka commentaire zanyu ndetse munagisangize n'abandi baba bifuza kugira ngo kubohoka canke kuremeshwa nuko imbere ko dutangura kuri Horikana TV nkuko musanzwe mubizi turasenga niwe mugenzi wacu rero umushitsi turamwakiriye yamaze kuba umwana mu rugo murashobora kudusengera reka dusenge namwe mwese dusengane twihereze Imana data mu izina rya Yesu Kristo Mana ugira neza turagushimira ko wongeye kutwemera turagushimira ko wongeye kuduha ukubaho ingabire nziza y'ubuzima turagushimira ko wongeye kutwemerera twese ko tuba muri kino kibanza wari uyu munsi rero uhererwa icubahiro nkuko ataco twishoboje turaguhaye kaze muri kino kiganiro turaguhaye kaze mpemuyera ngo bari budufasha kuvuga kumviriza no gutahura uzobukoze reka ubwiza bwawe budusange ni mu izina rya Yesu dusenze dushima kandi tuvyizeye amen 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 nuko nkuko mwavyumvise turi kumwe na Ange Muhorakeye Horakeye nibyo ego Ange Muhorakeye nibaza yuko ari umumama ego mama w'abana bangahe ndi umumama yubatse mfise abana batatu ngira nkwiza imyaka 15 mu kw'icumi na kabiri nibaza ko nzokwiza 15 neza ntizoyuzuye umwana wanje wa mbere afise imyaka 10 urumva ko hariho akantu karota ego nkuko mubibona turi kumwe na Ange Muhorakeye akaba agiye kuduha intahe ikiganiro cacu cuno munsi ni intahe ya Muhorakeye murumva ko navuze ngo harimwe akarotari jewe ndakita akarotari nk'ubu ca numva yuko umengo na karotari kasenka mengo ni ibintu bisanzwe ariko nyene ni ntahe kuri we kuko arazi ingene yabibayemwo ndetse n'abariko baradukurikirana uno munsi hariho abafise rotari kuko mu bisanzwe uvyise rotari ntuzohave wiyaturira ngo simvyara canke ngo ndi ngumba oya witwe ko ari akarotari kuko mu nyuma biragenda neza bivanye n'ukwizera kwawe kaze nk'ikiganiro yabivuze ko ari akarotari ariko sakarotare Imana burya nta kintu na kimwe ikorera ubusa kumbure ko kugira ngo uyu munsi nawe usubizwemo intege wewe witwa ko bisa ku karotare ariko sakarotare nibaza ko ari igihe c'Imana kiba kitaragera umuntu wese Imana irafise ingene imutegura mu buzima rero narubatse kandi je novuga ko nkiri muto ndubaka witeze nyene ko ibintu bica bikunda twese mu mutwe tuzi ngo iyo umuntu ahejeje kubaka aronka abana kandi biri no mu mugambi w'Imana ariko rero ntivyagenze uko nisanga umwaka wa mbere uragiye wa kabiri nza gusanga nkubise imyaka 4 imyaka 4 nararonka umwana ego ariko tumaze imyaka 2 twararonse uwa mbere ko nawe ntiyabayeho ntiyanavutse apfira mu nda hama nsubira ndagira iyindi 2 umva 4 tutarabona umwana rero aba ari ibintu bitoroshe tubwira abamama bari muri ico kigeragezo ni ibintu bitoroshe ariko kandi umengo jewe maze kubibamwe nkanabivamwo niho narealize ko abantu naho bitoroshe abantu mengo ntibaba bavyitayeho hariho uko abantu bagufata muri societe hariho uko wiyumva wewe ukiraho nyene sindaguciriyemwo Ange muri iyo myaka 4 wari
wari twari bwaro nk'umwana umugabo mbega yarashobora kugutahura. Ico nico nshimira Imana cyane kumbure iyo bitabivyo nari kugera kure kuko harageze igihe novuga ngira umuntu aragira nka depression ukumva ko udatekanye ugahungabana ariko ikintu cafashije muri iyo myaka 4 n'umutware ntiyigeze yanjye umutima ntiyigeze yambwira amajambo mabi ahubwo yarandemesha kuko iyo abonye nigunze canke mpoze cane yaranyegera nabo tuntangirira kugira ngo ntwenge ndibuka tumaze no kubura uwo mwana wa mbere twari twiteze inyuma y'imyaka 2 ndibuka ijambo yambwiye ambwira ati ntubabare ikintu cankomeje cyane yambwira ngo kizima Imana yatwese ko bikunda ngo n'abandi barabona ko bikunda kumbure hariho amajambo kumbure ashobora ko yaravugwa abi wabo n'umugabo ibyo byose birabaho ati kazima ntibakumenasa canke ntavyo wamenya kumbure babivuga mu sawa comportement nk'ubu je ndibuka hari umuntu ari proche nyene yigeze kubwira umugabo tuvuye kwa muganga turi mu modoka aca amubwira mu telefona aramubwira ati twe tuvuye kwa muganga n'umudamu aca amubwira ngo uzohora umureka ngo yijane ibaze hama rero abagabo bajya n'abana beza cyane ubona yatahura ibyo ari byo ngira arazi ati ngira nakantu wundi muntu w'umugore azi ku bwenge mugabo je nabitahuye ukundi kandi nibaze ko nagize revelation ni gute umuntu yokubwira umugabo mu bisanzwe nivyo banankuraje abaganga igihe c'ibintu byo gusama canke by'imbanye ujanye n'uwo mwubakana hari igihugu nabayemwo iyo wibungenze ujanye n'umugabo niwe baca bakirya mbere ego n'umwango baravyankuraje rero sinumva uwo muntu acabwira umugabo ati uzohora umureka yijana nace numva ko harimo ibindi bintu civuga nti kumbure yamubwiye ati rega hari ivyo usanga yarakoze adashobora kuvuga wowe wumva impande ya muganga ucuvyumva nawe ati haraba amajambo ateye ubwoba haraba abantu bakwiyumvira nabi ugahamuka bavuga ati mbega ninda nyinshi yakoroye ibyo biravugwa mu bantu nukuri hari binini yanyoye ati reka ati burya ntiyashoboka urumva wowe uriko uranigara n'ico kintu uratevye kumbe hari umwagire mariage rimwe yaronse imyaka 4 umwana baza ari muri maternelle baraguharuriraga ukabona hari uwo mwagire mariage rimwe agiye kwishura bikagutusha nese rero n'umutwari yakunda abana cyane tugiye nk'ahantu hari abana nkaburi ngina yora abana haragera igihe isengesho ntagira bishako nsanga niko nsengera ndakwinginze zumuha abana ndibuka mushiki yo yigeze kuvuga kana ngo yarakunda abana twama dufise ubwoba yuko umva akunda abana telmake nico gituma atari karabara kuva kera hariko ngo yukunda abana cane ntabazobaronka sivyo bijya ajya n'amajambo y'abantu batazimana ivyo byose bikakugarukako ariko rero nta muntu numwe aba yitayeho wowe ukumerewe umuntu wese ari kuri kijambo rero byaranyigishije umutima w'umuntu atararonka umwana ingene bumeze umutima ubabaye n'umutima uremerewe n'ibintu n'ibyiyumviro byinshi wihevye ariko kandi n'umutima ubabazwa abantu barakubabaza mu majambo na bya bibazo byabo mbega gute tona nakuravye je n'ukura nifite mu nda hanini kuva nkiri muto erega ngira biri mu gucamwo kumva nyine arakwishe guyo cyokaza umva ngira yakonye uwo musi yamara nk'agakanzu kakwegera n'undi musi amaso guyo ngo waravyaye yes hariho mugenzi wanje yigeze kuntera inkuru muri ville umuntu yamubonye ariko ararengana yari yaragize mariage mugabo amaze ngira iminsi agize mariage aca mubona yambaye agashati keza agapantaro nyene yasobetse uwo mama agacambwira ngo yo mbega ngo uracasobeka urumva bisigura ko ibyo bintu birarenze uracasobeka ha umva rero n'imico y'iwacu ntivyoroshe abantu bari permeta cane kuri ico kintu hahandi nobwira abantu je nk'ubu sishobora kwipermeta kubaza umuntu uko naje byaranyigishije yego kwiga kureka abantu iyo ubonye bitarakunda ntubaze ibibazo byinshi kuko ntubuzi ibintu ariko aracamwo
hari aho abantu bagusuzugura surtout les familles les belles familles ugasanga baragusuzugura utararonka umwana umengo you are nothing umengo ntacuraba ntacuri nta nico umaze mu ngo rugo wajira umukoshi sinzi urumva uraduhoneje ibyo byose biravugwa mu Kirundi ntacuraduhana jewe ndazi ntahe y'abantu babanye umugore sinzi ko byava ku mugore canke byava ku mugabo ariko urumva umugabo yari yaravyaye mbere yarafise umwana hanze akuze hewe akubahuka akabwira abantu hari abantu hari n'uwo mugore nyene wiwe bicaye hacambwira ngo rega ngo nakangwe n'ingumba imagine umugabo wiwe ngo n'ingumba ngo kwera je ngo naravyaye ngo je mfise umwana ngo uyu ntavyara ngo je ngo mfise umwana akuze urumva ico gikomere igikomere kidasanzwe akarira muri Bibiliya turabona umuntu yitwa Ana hageze ahaja gusenga atagishobora kuvuga amajambo nuvuga ngo haragera igihe amajambo wewe aguherana ugasigara urira rero ariko cane iyo uri umuntu w'Imana Ana yarafise umuntu bacaja mu ngoro y'Imana kuririrayo yarafise umuntu abwira yacaja kubwira Imana rero ikintu nobwira abantu batararonka abana no kubwira Imana je ijambo ryamfashije novuga ngo niryo ryatumye ndonka umwana ijambo rivuga ngo abana ni ingabire uhora hatanga amen nariyumvira iryo jambo sanga ingabire ni kado ni ikintu umuntu aguha atari ngombwa nico gituma kenshi umengo kubaka igare kuvyara ubuje natahuye neza yuko kubaka si igare kuvyara wowe urarindira ingabire kuko kubaka ni umugambi w'Imana burya Imana yashobora kuba ibafitiye n'umugambi muri babiri atari uvyara izobaha birashoboka avuga ati of course ati naka nibahura babaye umwe hari ikintu kizoba muri bo bakankorera iki canke kiriya Imana itari kirabona uruvyaro ariko hari n'igihe Imana ishobora kuzobaha uruvyaro byose birashoboka none gute yabwiye Abraham ngo genda murondoke mwuzuri isi urumva biri mu mugambi w'Imana urumva kurondoka ariko birashobora no kubaho ugasanga murabanye ni murongo uruvyaro murazi ko muri Bibiliya hari n'abantu bari barahamagariwe batarongoye nk'aba Pawulo wari umugambi w'Imana ko Pawulo aguma kurya kugira kuri ico Imana igomba bajya ba Yohana mubatizi n'abantu babaye igihe gito just kubw'umugambi w'Imana rero Imana yashobora kuzana urugo juste kubw'umugambi w'Imana igihe cyose rero abantu bubase bagomba kwibaza ni iki Imana dushakako ni gute kubera ko Imana dushize hamwe rero iyo abantu babanye imbere yuko biyumvira uruvyaro babanze biyumvire mbega ni igiki gitumye tuba umwe imbere y'Imana ni igiki Imana dushakako birashoboka cyane ko Imana ibazana mufise ikindi kintu muje gukora mutaje no kubyara birashoboka kumbure hariho abana bandi bakeneye abavyeyi murazi ko dufise abana usanga bayera batagira abavyeyi canke abavyara bakabata canke abasigaho haba no mu miryango urashobora kuba ufise iyo mission naco gikorwa kirashoboka mbega ntuzi ko y'abantu bavyaye no munsi barira kandi baravyaye abantu ntibavyiyumvira nta kintu na kimwe kw'isi kiri special burya nukuri je nabibonye hari n'igihe bishika utwana tukakugora kuko bya bintu nabyo nyine biri ng'umuntu bimeze gutya oya mu bisanzwe ntibishika ahubwo abana basanzwe bagora voilà hari umuntu rero ashobora kuronka abana batatu bangaye batanu canke ugasanga vraiment nta kivuyemo hamwe atokubaka kuja mu bandi bavuga ngo naravyaye urumva nyene nta kundi baraje umva nk'abo bantu uvuga ngo n'umugambi w'Imana rero birashobora gushika ko ivyo bintu bibaho rero nabonye ko kuvyana umugambi w'Imana je vyampaye kwizera niziramwo n'ibindi ari akantu kamwe ni témoignage siniko ndagumura abantu hari abantu babikora nk'aba bavuga ngo bagiye kuvyara abantu kugira ngo imvyaro zitandukane barakoresha ari ubuhinga buriho bw'abavuzi kandi bigakunda sivyo jewe rero natahuye ko nabwiye Imana nimba waramajije iriya myaka ukamuma hageze nuvuga wowe gahunda yo kuvyara urayimetriza ni uzompangira abana banje babiri umwe abambere basumana imyaka 3 hama ukurikiwe nawe abandi uciye ukurikiwe nawe basumbanye imyaka 5
urumva kandi kwa muganga sinjayo amen no kuvuga ngo iyo hageze ko nifuza umwana aba mbere basumbana imyaka 3 3 aba kabiri basumbana imyaka 5 hageze ko numva nifuza umwana casenga ego ndibuka uwa kabiri tumuronka twari mu masengesho n'umugabo duheze umwaka nkuko tubigira mu muryango hama turandika ndabisa ko byanditse tugufite duhakandikana rero hari mu 12 mu kwa kabiri nari nasanzwe amen ego navuga atari cyane nari mvuye handi hana atari hano hamashitse mu Burundi ndabwira Imana numva rero nshaka umwana wo mu Burundi ndashaka umwana wo mu Burundi ukabone nari nababyare mu mahanga ndabwira numva nshaka umurundi ego numva nyene afise iyo biko mbyara nkabona abo tuvukana baje kunyibarutsa nkabona abagenzi nkabona hano ho kwishengero bya biducumenyere babiryoshe kumbiye imigenzo yo mu Burundi nyene hama no kuri byaciye bikunda kandi umva nakandi kariko gafise imyaka 2 n'inusu kariko naja muri 3 umva natahuye rero ko yamana yabigenza kuriya kugira igihe gikwiriye ibikore irabishoboye rero naho niko ndavuga ngo kubyara ni umugambi w'Imana amen abantu ntibashira abantu kuri pression ngo ubone umuntu ngo hamaze kabitanguye kumubaza les belles familles bamenye bati aba bantu baje umuntu haje ashobora kuba afise yindi papa ashobora kuba afise yindi ntumbero ikomeye cyane mu muryango burya arakantu nize je mu bintu by'urugo kurongorwa mu muryango no kugira ni mission kurongorwa kugira urugo ni mission nimba Imana iguhaye urugo ibiguhaye mission ikintu ugiye gukora amen ugiye gukora muri uriya muryango mu rugo rwawe no mu mugambi w'Imana ariko no muri uwo muryango ariko ndabwira les belles familles ko batuguma babona ntazanye umwana nagiye kugira iki ni bimwe navuga yashobora kubyara bataca bazoba mari cyangwa baza kubatera ingorane cyangwa arashobora kuba umugisha mu buryo bucanke buriye rero narabonye cyane ko ibintu abamama babuze urubyaro barababara cyane bagira umutima ubabaye barabwirwa amajambo mabi baravugwa ibintu bibi jewe hari umuntu nzi ari proche cyane aheruka kuronka umwana 15 Imana igira neza tubwira nabiheweye ko nta Imana irashobora hariho nabo numvise ku myaka 20-21 Imana yabana rero nta karabaye igihe cyose ukomeje kwizera kintu nabonye no kwizera jewe ndibuka ko hageze ahantu ndabwira Imana sinibuka ahantu no narasenze urana hariho abaca bihebura akagenda akaguma mu masengesho gasanga ntashobora gukora n'ikintu na kimwe yarihevye no gusenga no kurira gusa oya ntiwihebe wizere kwizera rero no kwizera ijambo ry'Imana ari igihe abantu bivuga kwizera muga ntitwumve neza kwizera icarico ntiwizera umuyaga wizera ijambo wizera ikintu Imana yavuze kuko ngo Imana ntihinduka ku ijambo ryayo nkamaje urumva ko nizera ijambo rivuga ko abana ari ingabire Imana itanga uvura hatanga numva rirandemesheje uko nariyemera avuga je ndi umwana w'Imana ni gute no n'Imana ndi umwana wayo ntogabirwa itonga bitomba narumva kwizomba kandi urumva ijambo ry'Imana rivuga ngo mwebwe ngo ko muri babi ngo mukaba muzi gutanga ingabire ngo nziza ku bana banyu ngo mbega so wo mwijuru we ntazorushiriza kubagira neza misanzwe ntushobora kumusaba umutsima ngo aguhibuye kandi ushobora kumusaba ifi ngo aguhinzoka rero ngira ngo umwe wese akorerwa no kwizera kwiwe yego Ange wewe ufise ibikomere bibiri hariho igikomere cyo kubura uruvyaro rutare yo kugira ngo uronke umwana hari n'ikindi gikomere cyo gupfusha yego naho yari uwo munda wari wamaze kugira icizere yuko cuko ufise umuntu bientôt umushira habona mbega hoho wavyakiriye gute wavyifashe mu gute byari bigoye ariko Yesu yavyoroheje nico gituma nabwira gusenga ni vyiza kuba kugira identité y'umwana w'Imana ikindi kintu parce que tubaho mu buryo bugaragara ariko turabaho no mu buryo bw'impwemo yavuze ngo turabantu b'impwemo turabantu bari odora y'ivyo tubonesha amaso odora y'ibigumbagumba Imana yarahabaye deja nari maze kumenya na sex musanze nari ngiye muri echographie isa ni ya nyuma
mugako rero umwana wa mbere sinari nzi ivyo ari byo kandi hari ntahe ikomeye cane kubera ko jewe basanze umwana amaze amezi 2 yarapfiriye mu nda ni ikintu catangaje abaganga ahubwo sinari ko ibyo nza kubishikako cane mba nazanye n'amadokima ko ndacafise n'uno munsi hama nja kwa Dr Gikoro hama 2 mois arandabira hejeje nza n'ubambwira ngo c'est dommage ndakanguka twari dusikumwe nyene ndamwegerane acambwa ati ibintu nibiki acambwa ati mugabo ikintu kintangara ati umwana yapfuye umva umengo bakikubwira inkuru nk'izo ntiwumva umengo nibyo ntiwumva umengo sibyo umengo nyene sinzi ibintu avuze uza kubitahura mu nyuma turarabana n'umugabo hama ati mugabo ikintangaje ngo uje ngo mbona ngo rikide ngo iracariyo acambwa ati nyaruka wirukire kwa muganga ndivuga ko umuje Nikoroge nayo ico gihe ari we yaramundangiye ati iruka ngo tubwira muganga wawe ariko rero ndatimba imuntu nyine ameze ukuntu ndatimba kuko umengo biravuze ibyo we ntiwaruzi n'ibyo kurabamwo canda duka canigira kwa Ozayinaho ndagenda ndiryamira urumva hama bukenje ndavuga nje bakonfirme we nta kintu na kimwe wumva mu nda wumva ari kwa kuntu ryama ukumva nyine ndi bimaze kuba nini kumva umwana arahenuka bakubwiye ngo ivyo gukina nta kintu na kimwe umenya kandi ari ya mbere nta n'ivyo ushobora kumenya umwana ahenuka wumva henuka ukibaza ngo ni umwana akomeye kandi no kuri nari nkomena gusa niwe ko nagize utungu duhere mu maso ndagira amata naragenda imana yari igitangaza cyane Imana irashobora gupermeta n'ibintu kugira ngo intahe zikomeye ziba baravuga ko abaganga mu minsi 10 ututangura kuvyimba mu minsi 10 2 mois kuko nshitse kwa Ozayi ngira uwundi munsi nzozana amakarne haravuga ngo avec deux signes de macération no kuvuga ko umubiri w'umwana tanguye kononekara kandi na muganga Dr Ozayi sinigeze ndamubwira ko ivyo bintu ko bambwiye ko umwana nigirishije nyene nk'umuntu agiye muri kugira wumve ico avuga nawe ngira mugabo nyene ahejeje kubimbwira cyane avuga nti rero biri serieux nahise nimero za muganga wanditse na mu telefone ngora kuri Rwakarede candagenda hama baca barambwira mu gatondo bati niho tuzogukuramo uwo mwana baragira ubwoba nyene avuga ati none bizogenda gute ndibuka umuntu yari nk'umuvyeyi wanje yarabazize ibibazo byinshi avuga ati urumva ngaho nyene bigenda tuzomuha ijya miti kugira ngo biveyo byanse atizomusinziriza dukoreshe ingufu ni ukuvuga ko matrice irashobora kononekara iyo bakoresheje inguvu inguvu atari gukopera kuko ntibashobora kunyopera kubera ko byari bimaze igihe ntajya umwana akigufiriyemo ubwo nyene niyo bashobora gukuramo 2 mois avec des signes za massage umubiri umeze nk'utangura kononekara hari gushobora kuba ibintu bindi biteye ubwoba ndibuka ko injyamira bw'Imana ntumviriza Imana ndakubwira je navyemeye mwahagiye nimuga ikintu ntemera sindakwemerera yuko umwana wanje azari bihimba umva bakuye ku nguvu urumva bishaka kuza ari bihimba ntavyo ndakwemerera hama ubwo nyene Imana impa rya jambo rya Stefano bari kuramutera amabuye abantu barabona ingene bamutera amabuye wowe bakavuga ngo haragize igihe avuga ngo abonye ubwiza bw'Imana abonye data Yesu mwijuru atangura kubona ibyo mwijuru yerekwa nuko abantu bebo baboneka babazwa mu mubiri mugabe imwe mu yoera handi hantu nibaza ko ariko kuntu Imana ariko irambwira kuri kirantwara ahandi hantu irikira umubiri wanje hari ikintu iri kirakora muri jewe uburyo ntumva ubwo bubabare sinigeze ndira sinigeze ngira umubabaro ngo ngira agahinda nukuri gushika no munsi uwo mwana ntiyigeze antera agahinda gakomeye gusa ndashobora kubona nk'abana bangana bashobora kuba barangana kuvuga ni bafise ko yari umukobwa namaze kumenya sex kuvuga ni ishobora kuba cari cingana uko ugasinda biha n'umwanya hama nibuka ko umuti wa mbere banteye
vyaciye bikunda inyuma y'amasaha nk'atatu kandi urumva babifata ko ari nk'ibintu byo ku mugoroba muganga yamire parambwa ati bazora guha doze inyuma y'amasaha 3 siriko twa tubigira mu gatondo hakiri kare kugira ngo n'imiburiburi kuri doze ya kabiri canke ya gatatu bize gukwata kenshi bikunda kuri doze ya gatatu nabwiye Imana ntisingeneye gusufura kuko sinja gusufura ngo ndonke umwana muzima byabise bize kumbabariza nothing ni kandi sishaka kubona ibihimba by'umwana nukuri nk'inyuma y'amasaha 3 nabwiye n'umuganga yanka kuvyemera ubwo nyene umwana abaramvuyemwo aza komeje azakomeye atahano na hamwe akomeretse atakano na kamwe ataje bya bihimba canke ngo wa mubiri ko babivuga ecography ngo azamenze isengesho rakomeye cyane ubwo hariho umuntu wo muri famille yakora ngaho baramubajije abandi bagati none ko atari rujya mugore kandi akiri muto kandi numva yari umwana aronsa atevye après 2 ans ngurega nakijijwe ngo ya ngo bakijijwe ngo turamaze ko nibyo batugirira urumva ariko Imana yari yamaze kumpingura rero ni ntahe nabonye umengo kubera ko turi bikoresho by'Imana Imana nk'ibyo bigiriye umupagani cyangwa undi muntu atabyize ego bishobora kuba bishika mugabo icubahiro c'Imana kirakomeye cyane nuvuga ngo Imana yashatse kwihesha icubahiro irereka abaganga ko ishobora kundinda 2 mois reka abantu bose 2 mois vraiment bifata ku munwa 2 mois genda umwana apfuye mu nda simvyimbe sitasi ntigira ngo ngwe hasi nibigenduko nta muntu yibaza mu kiganga ko ushobora kuba ndi muzima cyari gitangaza rero urumva Imana yahakuye nta ni byambabaje cyane ariko nabonye gukomera kw'Imana namenye ko Imana ishatse kunyereka ushobora kundinda tubaho kubw'Imana naho umwana yaragenda mwiteze Imana yarabikoze ego Ange uno munsi ase abana bane uno munsi batatu batatu okay ngira ngo ndazi usanga mvugishije ego usabana batatu uno munsi hariho abavyeyi bataravyara hariho urumva ko hariho meme n'uheruka ku murongo amaze 15 hariho abamaze 20 hariho abamaze izirenga hariho abari muri 10 ans hariho abatandukanye bariko boba badukurikirana imyaka hekajambo bababwira abo mama ndabwira ngo nibakomere ariko na cane baje kuri Yesu ikintu kintera kunezerwa no munsi jaye iyo mbonye abana banje ndacibutsa n'Imana iyo ndiko ndasengera n'ibindi nuko nigeze mfukamira abayari nukuvuga ngo hari abantu bacaje mu bapfumu je ndazi umuntu yatevye gukurikiza iyo byatevye ngo aratera gukurikiza caja kurondera ibintu by'imiti yaciye byarikide biri kuko sinibaza ko bajya abana banje kiraho nanje ndafise ntahe iyo umuntu yigeze kubura uruvyaro 6 ans acaragenda ku mupfumu aramupfumurira ego birakunda arasama ndetse aranabyara umwana mwiza cyane gose ugitangaza ngo urukobwa gwiza koga w'inzobe umwana abereye ijisho ariko asimwa acarapfa nibaza rero ko bijya bintu bitarama ndashima Imana rero ko ahubwo ni nawe yavuga ati abantu bose bazi yuko bakuye abana ku bapfumu ntibizere ko bafise abana babaha ibindi bintu nyene sinzi ingene byabo ari nigeze kumva ngo yaramufise ngo 9 mois haje umwana yavura ngo acacika ikiyoka urumva rero bajya barasabana rero ndashima Imana ko iyo ndavye abana banje nibutse Imana ko ntigeze fukamira abayari ntagiye ku bapfumu ngo nihebenje kuraguza ngo nje muri babavugishwa nabo nyene hari gusanga he abatarabukuri wirukange hariya naratuje nizera Imana yanje wizera n'ijambo ryayo ko Imana izongabira mu gihe gikwirangabira hama ikindi nashaka kubwira n'abantu bavuga amajambo mabi ukuri iyo ubonye umuntu ataravyara musengere nico kintu akeneye hama mube hafi mu bindi bintu kugira ngo yumve ko agaruka munzu hariho abaca badeprima ndazi umuntu bigeze kuduhamagara merewe nabi cyane atacoga atacisokoza kubera vyanse ko uruvyara hariho n'umudamu yigeze kuza kundaba jewe amaze inane ambwiye ati umva baramukazanjira guma bambaza ati kandi umva bari hanze bagiye kuza ati nukuri ndago anje mfasha je nari ico gihe nasa n'utevye yarazite umuntu yabibanye mu imyaka naratwenze namubwira nti sanga navuze ijambo mego ati n'ibyare uzobiroga nawe ngiye mbima nabironse après ngira nka 3 mois yaciye ambwira ati nukuri nasamye Imana igumugisha umva naratwenze ndatwega don't worry Imana izoguha abana nuvuga baraduhahamura bari abantu barahahamurana kugira ibijambo bibi nukuri birinda amajambo
abantu bose batevye gusama suko banyoye imiti abantu bose basevye gusa suko bakuye amada hari igihe Imana ibiperimeta ko biba kubwo intumbero zayo canke kubwo wa mugambi wayo. Ego nukuri kandi ikindi naco bizera ijambo banasenge kubera ko ijambo niko kuri kwibitwerekeye. Ego nuko kuba kunzi ba Horikana TV murumvise intahe ya Ange abamama muri ico kigeragezo cyo kutabyara canke se bishobora gushika ukaba wabuze umwana akiri munda canke yamaze kuvuka. Ange arababwiye ati humura Imana iracariho kandi Imana iracakora. Ange dusa nabarangiza ikiganiro cacu mbega uno munsi nk'abana biwawe ubaha agaciro kangana gute bivanye n'ukuntu wari warababuze canke ngira ngo nico kimwe nuko wari kubaronka tabanje kugira rotari. Urakoze cyane kuri ico kibazo. Rero abana umuntu yarose arushe hacajamwo na revelation yakubwiye cumenya ko ari umugambi w'Imana. Mbonye ndabaronse naciye mbona ko Imana iranyizeye hama numva nabantu bagaciro nabonye ibintu byinshi bibangabira abana muri iki gihe urana mama barakura bagasiga abana jewe kandi n'ikintu narasabye Imana nigeze kuba mbahantu hama nabahantu inzu yari etage hama ndi hejuru wibaraza yo hejuru nkaca mbona mu mpangu canke nkabona utuntu kwibarabara ntagiye nko ku kazi narekipeye nkaca mbona ababone ngene bafata abana barabakubita usanga ariko barakwegana n'abakozi ku mabarabara twana tukasigaye muhira kagahikofa kagasunura cyane sanga natuye Imana uzumeje ni naronka abana ndabirerere numva umengo sinobisiporta hama ikintu cambaye ko nuko abana bande nabirereye narahevye byose ndavuga abana bande shaka kubirerera no kuvuga abana bande n'abana ba mama n'abana ba mama bavuye ku ishoski babaza mama ari hehe urumva cakata mu cumba bose ndakondera mama ndanezerwa cyane iyo mbonye abana ngene usanga baba bafise ari ukuntu baba bafise indero kuko ubaha byose ubaba hafi rero ico kintu nico natanze ego nka sacrifice kugira ngo nirerere abana banje ndavuga ngo umunsi igikorwa nkora hanini atari gukorera Imana ibikorwa by'umubiri bizana uburyo navuze ngo Imana izokwimenya Imana irarondera kumwe nibigenza abantu bakora bose umugabo n'umugore kugira ngo ibintu bikunde ariko Imana ituma bikunda hama nkaba hafi y'abana abana bandi ndarondera umufasha abari muhira mugabo mba ndahari ndashobora gufata aga programa nkuko ubura ni ngaha mugabo abana ndababa hafi cyane nkabirerera nkamenya uko bambara nkamenya uko bafungura n'abana ubona bafise umunezero abana bo usanga bafise kumwe bafise utuntu kubera ku Jam Mwanda ifata nagahinda abana bo barafise agahinda none wa mwana guhera ku kwezi abari kumwe n'umukozi abari kumwe n'umukozi ujya mwana afise ikintu abuze abona mama mwijoro hari kumwe usanga rero bufise ishavu rwana bumeze uku hama nkabona yuko hari ikintu babuze ndakunda kubwira umwana wanje akunda gufite inata mu mwana ubona ko yuzuye umunezero parce que ari free hari igihe rero ndibuka turi ku ishure ahantu twaba cari igihugu gifise ingorane mu bijanye n'imibano gusanga hamwe usanga abamama benshi bibana barira abana bonyene usanga ubwo bwana rero babushira mu mashure bukirigwayo hamba rero je kubakinisha bya bintu byo kwasama ukamukubita nama mu ntambara muga nkabona ko ari bikomere abana baba bafise aho hantu abana b'umwaka barabashira muri boarding muri internat umwaka ugasanga kandi bagatwara umuvyeyi yasura kugira baragatwara agashira ahantu urumva rero natanze ico kiguzi nako gaciro nabahaye kumva ko no birerera nk'abahindero na cane Kristo uwo mukuru ndamubwira nti wewe urazi ko umwana adasanzwe niyagize ikosa ndamwibuza ko ari umwana adasanzwe ego tugira ko duhanura abavyeyi uno munsi ego gukora si bibi ariko gukora wibuka ko ufise uruvyaro muhira navyo ni vyiza hari gihe umuntu ashobora gukora akibagira yuko afise uruvyaro abana bakeneye affection yabo cane ndavuga ngaha kuba mama ego no kuba papa birakenewe ariko cane kuba mama hari gihe ushobora gushika muhira ugaca usanga uri
okipe na telefone uri okipe na filme ugiye mu vyawe abana hamwe n'uje kukwisandagaza kumubwira ati hariya aje ivyo ntavyo nshaka ndiruhiye nawe wabwiriye yo bigeje nabibonye cyane ndafise umukobwa ndateba nkarengerwa hari igihe nca nkanguka mugaca avuga ni satani kuko je nanje nabuze mama nkiri muto aneva cyo nimbiga umwana agira nkwegere ko kuko nandi ndiwe ko nakunda mama cyane nibiki ko arengera satani ni we urumva abana barakenera abavyeyi cyane gose kandi hajya abana baja kurondera ibindi kora babuze abavyeyi iyo umuvyeyi abaye hafi umwana ntaja kure rero urabona abana bubunye hari ahantu akurindira akabona yarakubuze akaca agenda kwinwera ku gatara ageze muri ya myaka kora yabuze umupapa akaca agenda mu bindi kora yabuze umumama rero bajya abantu baze ko kwikebuka gukora si bibi ariko ukavuga ushobora no kwikora utuntu gukora ibintu bituma utahakare mufise ubundi buzi bugoye nabo ibuka yuko utashe udatumwanya wibuko y'abantu bakurindiriye cyane jewe ako gakobwa karakambwira nkiyo gashitse kwishura nka kabiri ntasange muhira canke nkasohoka ngiye nko kuri eglise mu bikorwa by'Imana ukandi mama wowe umugenda habwa harere yakomeye ngumangenda arampaye message ngo mama nagukumbuye nakatira mu gikoni nkabona turari ega mama naye nagukumbuye akaza kansoma naye nagukumbuye kaca muri vraiment nkaca nibuka babavye bataboneka abana bafise intono kaca nibuka babavyeyi babiri windwi yose atariho bari samedi wari umwanya wo kwirirwa ugateka nk'umumama bakarya ndafise umuhungu akunda kumbwira ngo mama ndakumbuye kudutekera bya bintu aha nene wagize aga specialite umwana ashaka guteka mama yahatetse arumva nyene ko tushe iratandukanye urumva hama bibuke ko abana bakeneye kugira ibyatetse mama biba birimo urukundo birafise kungene bitegura bibuke ko babakeneye ego siporo ni nziza kuyijamo mugabo ntibagende no muri siporo ngo baheza asanga umwana ntazi umuvyeyi kakanya uhaye umwana nako mu rubanza nako muri siporo nukuri nabonye ari ikintu gikomeye cyane nuko aje reka ndagushimire ku kanya keza washoboye kuduha nongere nshimire n'abakunzi bacu ba Horikana TV ngira ko ndanagusaba wewe n'ubumenyi bwawe muri ako karere usengere abavyeyi uno munsi bakirindiriye urubyaro nakoze cyane reka dusenge ushobora kuba wari kurumviriza ikiganiro uzi umuntu atararonka urubyaro atararonka mwana canke ashobora kuba ari wewe reka dusengere Imana iratanga abantu don't worry ntiwihebure n'igihe kitaragera ariko nababwiye ni kwizera nasanze ari gitangaza jewe narigeze gufata umubebe ndamukora ndamuryamikaho hama ndabwira Imana umunsi umwe nk'imisi ngahe ndabwira Imana rero jewe uyu unye nashoboye kumukora nawe kora uwi wawe kandi byaje ako ntako watubwiye navuze nico kiba nakibutse byarakunze bisaba kwizera umuntu akubonye uvuga ati yasaze acte prophétique yagize acte prophétique nagiye muri TDM ndavyibuka uragakabutura n'agapira ka blue ndavyibuka kandi umva naciye umuhungu niwe yaciye aza urumva hama hari ukuntu twakora ibipupe ugafata igitambaro ukakigira uku ukacufunga ku mutwe ukacushiramo iyindi mpuzu ukacufunga akababaye amaboko tunacamba kandi asasa ndabona nka quelques jours sasa hagira umumama nyene asasa iruhande nta mundi musi ndabitora ndabisambura mbwa uwi wanje jewe nta mukozi kora uwi wawe rero murumva vyako bisaba kwizera kwitahura uburi rero ntimugire ubwoba Imana irafise abana amen reka dusenge nawe usengere uwo muntu nze atararonka umwana amen data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuri Imana turagushimiye kuko udukunda kandi uratuzi byose n'umugambi wawe turasengera umumama turasengera umuntu wese ari hano hantu yiteze uruvyaro mu izina rya Yesu Kristo ngo muhabana Bibiliya avuga ngo abana ni ingabire we utanga ni ingabire uhora hatanga nta wundi muntu atanga abana rero ijambo rya rivuga ngo nta wakwizeye akogwa n'isoni uyu mumama arakwizeye umumama ariko arasenga canke ariko asengera uwundi muntu azi ataravyara mu izina rya Yesu Kristo turavuga ngo reka yakire reka ronka uruvyaro kuko wowe urabafise abana urabatanga reka umunezereze mu izina rya Yesu Kristo twarabibonye ku buzima bwacu twarabibonye mu bandi twarabibonye utanga abana nitwitayeho igihe na
ntitwitaye igihe na kimwe mwami kuvuga ngo imyaka ntiyo duca ivutu ntimuca ivutu ariko yizera ijambo ryawe birashoboka mu izina rya Yesu Kristo turasenga twizeye ko umugiriye neza turasenga twizeye ko hari intahe mu izina rya Yesu Kristo amen amen